Ego turavye yuko hari abigisha bashasha bamaze amezi 8 bakora badahembwa, aho ubwa mbere ako n'akarenganyo kuko mu mategeko ya leta y'u Burundi itegeko rigenga abakozi rirategekanya mu ngingo zayo za 53, 54 na 52 yuko umushahara w'umukozi ari ntakugwako, maze ingingo ya 54 iravuga yuko umushahara utegerezwa kurihwa ku kwezi kw'itariki bitegekanijwe, hama ko kizira yuko barenga kuri iyo ngingo. Urumva rero ko n'akarenganyo, ni guhohotera abakozi. Hama ivyo navyo bica bigira ingaruka mbi ni kuri abo bakozi. Kuri abo bakozi urabona kumara amezi 8 udahembwa, utonda ku kazi, ukoresha uburyo mu kuja ku kazi, ukoresha uburyo mu gutegura, kuko akazi k'umwigisha gasaba amafaranga atari make. Utegerezwa kwifata nk'umurezi nyene kugira ngo ube icitegererezo c'abanyeshure. Urumva rero ubuzima bwabo bigisha buba bubangamiwe. Ikindi naco barumva yuko umenga ntibafise agaciro nk'uko abandi bakozi bagira agaciro, kuko umukozi iyo ahembwa arafise ingene yifata mu mutima wiwe, arumva yuko hari ikintu abuze ku bandi, kandi cane cane ugasanga ni n'abo bakozi. Abo bigisha usanga baronse akazi bahejeje amashuri kuva kera, barakarondeye bararushe, kandi ugasanga batanakorera no hafi, ugaca usanga ivyo vyose ntibibasaba amafaranga. Aho rero ku buzima bwabo burabangamiwe, aho no guhungabanya agateka kabo. Mugabo cane cane no ku kazi, iyo umuntu agiye ku kazi atagononokewe, cane cane atahembwe nk'umukozi, arata agaciro imbere y'abanyeshure, kuko abura ico yikorako mu gufungura. Umuntu agiye ku kazi adafunguye kabiri gatatu ntayoberana. Abanyeshure rero baca babura icitegererezo. Hama kandi n'abo banyeshure barafise ikintu bahomba, kuko mu kwigisha si ukuja gusoma icigwa, n'inyifato y'umwigisha iraheza igatanga icitegererezo umunyeshure, kugira ngo n'ejo nawe niyaheza akazi azokwama avuga ati imbere yanje narabonye umurezi yifata gutyo, iryo nyifato yiwe reka nje ndayifata nanje bwa karorero, kugira ngo nshobore kuba umuntu w'ingirakamaro mu gihugu no kuri jewe no ku muryango. Urumva rero abana babura icitegererezo, abana ntibashobora kuronka ibikwiye, kuko iyo umwigisha atagira inguvu ndetse ivyiye indero runtu, naheza ngo ashobore no gutegura ico cigwa ciwe neza, ntashobora no kugitanga ngo aronke inguvu zo kugitanga. Ikindi naco nuko indero y'akanovera ica iguma itituka. Akanovera tugafata mu nyifato ya mwigisha, hanyuma no mu buryo atanga icigwa. Urumva rero aho leta y'u Burundi twoyihanura yuko ico kintu yogihagarika, mu gihe izi neza yuko amategeko mpuzamakungu yubahiriza, ategekanya imishahara, akongera kubahiriza agakingira n'iyo mishahara abitegekanya, akongera leta y'u Burundi ikongera igashirako igikumu kuri ayo masezerano mpuzamakungu mu kuvyinjiza mu mategeko yayo, maze mu mategeko agenga abakozi bigenga nabo ngo bakorera amashirahamwe yegamiye leta bita mu gifaransa code du travail, hoho baranategekanya urwego rwo gutatura amatati ajanye n'imishahara. Ari naco gituma hanura leta ko yogerageza igatanga iyo mishahara ku bakozi. Nivyo no mu myaka y'iwacu ndetse kino gihe ibintu biriko biratituka cane, imishahara y'abakozi bagitangura yarateba, ariko kenshi vyari vyasubiye kuja ku murongo, bakarindira bagahembwa haheze amezi 3, ariko kugira bashikana amezi 8 kandi bazi igihugu ingene kimeze, aho ni kubahohotera. Rwose aba rero leta ikwiye kubahiriza amategeko yonyene yashizeko igikumu, kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yashizeko igikumu, mugabo cane cane ikubahiriza amategeko yonyene yishiriyeho, ayo mategeko agenga abakozi ba leta, maze n'amategeko agenga abakozi bigenga, kuko itegeko si ukuvuga ko rigira agaciro kubera riba ryegukira umugwi munaka. Ni ukumenya ko itegeko bwihe rigiyeho riheza rikaba itegeko rya bose, kuko leta aba ari imwe iyemeza. Hama rero tugaca duhanura abo bakozi, naho kenshi usanga abakozi bashasha batinjira mu masendika, turasabye abakozi bashasha begera amasendika, ntiyabuze amasendika ahari ku kazi,
nibeyegereze abatwara amasendika, hanyuma basaba abantu baserukira amasendika y'abigisha ico kibazo bagifate mu minwe, bagende bakiyage na leta, barabe yuko botezurira abo bigisha bakaronka umushahara nk'uko amategeko abirekura. Ikindi naco ni ugusubira umuntu akikora ku masezerano ku mashirahamwe mpuzamasendika kosibu yo iserukira abakozi kenshi mu biganiro hamwe na leta, tugasaba yuko ishirahamwe mpuzamasendika ryoheza rigafasha abo bigisha rigaca kuri ayo masendika yabo, hanyuma bakaraba umugwi, hariho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha na leta, ujya mugwi ukaraba ico wokora. Abakozi bashasha urabona ndetse yuko baba bafise izo ngorane zo kutaronka umushahara ari ukuntu bava mu ishure batazi amategeko, hanyuma ntibanayasigurirwe, bikaca vyica rero ntibaje no mu masendika ngo amasendika abasigurire amategeko abagenga, ababwira uburenganzira bwabo n'ubushobozi bafise bwo kwishuza gukurikirana ubwo burenganzira bwabo. Ico gituma nobasaba nibinjire mu masendika, ayo masendika nawe nako bivugwa yiyemeje yuko kurwanira agateka k'abakozi, kandi no gusaba leta gukurikiza amategeko iba yaremeje. N'ahandi ho kudahemba umukozi ni ukuri, n'izo nama, hari amanama menshi ku kazi, amanama nshingwashure, hirya komite nshingwashure mu bisanzwe bifise uburenganzira bwinshi. Iyo abanyeshuri batariko barigishwa mu bihe vyiza, abigisha batariko barakora neza canke batariko barafatwa neza, izo komite nshingwashure zotegerezwa kuraba ikintu cose gikora ku ndero y'abana, ikakivugana n'abo bakoresha, bagiye bakoresha abayobozi b'amashure b'indero mu ntara, bagashikira ubushikiranganji bw'indero. Ubushikiranganji bw'indero nabo bugafasha abo bigisha babwo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta no mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Twanura rero leta yuko itoza irakinisha imishahara y'abakozi, cane cane imishahara y'abigisha, kuko abigisha si abakozi basanzwe co kimwe n'abaganga, si abakozi basanzwe, bakoresha inguvu nyinshi cane mu kugira bafashe igihugu, nabo barakwiye kubafasha kugira izo nguvu batanga ziheze zisubirizwe n'umushahara hamwe n'umutima mwiza.